rero nk'ubu nk'akarorero ndashobora kwatsa amatara nkoresheje itelefone. Nitwa NDUWAYO Euraste, nkaba ndi ngaha nanje muri iri yerekana ry'imigambi twagiye turakora. Nkaba naje mva harasanzwe niga kuri IPG Université Polytechnique de Gitega. Nkaba naserukiye mugwi wacu dusanzwe turimo dukora ibintu by'ubuhinga kumbure ngiye kubereka ivyo twagiye dukora byose, kandi nkaba mvuga ko byoba byavuye mu bumenyi twakuriye kuri iri shure rya Université Polytechnique de Gitega. Muri make rero ngiye kubereka bimwe mu byo twaba twashoboye gukora. Ubwa mbere bwobwo novuga nti murabona twashoboye kugira nka y'inzu, nk'akarorero k'inzu twakombye gukora, kuko intego yacu ni gukora inzu, twavuga inzu zifise ubwenge, cyo twita mu gifaransa maison intelligente. Rero nk'ubu nk'akarorero ndashobora kwatsa amatara nkoresheje itelefone. Nkatsa amatara nkoresheje telefone, ndashobora gufyonda buto itara rikaka canke rikazima nkuko mubibona. Bwa kabiri twarakoze system dushobora kuvuga kari cyo novuga nko kugurura canke kugara umuryango. Ndashobora, murabona yuko akantu karatuna, c'est comme si umuryango wugurutse canke wiyugaye. Ubwa gatatu twarashoboye gukora icyo novuga un système de video surveillance, canke kamera ishobora kuguha free video canke amashusho y'ibintu biba biriko biripasa mu nzu yiwawe, ugashobora kubiraba ahantu hose ushobora kuburi. Kandi ikindi nacyo twakoze kuri iyi kamera yacu nuko aho woba uri hose mu gihe hari ikintu gishoboye kurengana kigaca imbere y'iyi kamera, ubwo nyene ucuronka ico novuga notification kuri telefone. Hariho application twakoze ucuronka ikintu kikwereka yuko hari ikintu gihejeje kuba mu nzi wawe, gashobora kuba wogira ico ukoze kugira kumva urugwanya ico kintu coba kiriko kiraba. Ikindi nuko aya matara yacu turashobora kuyatsa dukoresheje kuvuga n'ijwi. Allumer la lampe salon, murabona nk'ubu itara rica ryaka. Ndashobora guca mvuga éteindre la lampe salon, ndashobora kubigira kuri aya matara yose ku muryango. Ngashobora gukoresha ijwi nkatsa amatara, nkakora n'ibindi byose bitandukanye. Hama rero icyo novuga mu kurangiza, novuga nti twohamagarira urwaruka nkatwe ko twoje hamwe tugashobora kuba twokora umugambi. Ubumenyi twagiye turonka, ivyo tugenda twiga, tukaraba ingene twobibyaza umusaruro. Icyo twoca dusaba nk'abadukurikirana canke nka leta nuko bodufashe, kuko kenshi abajene turafise amaproje ariko tukagira ikibazo c'umwanya wo kuyashira ahabona. Ugasanga umuntu akeneye gukora proje kugira zoronke produit final ashobora gupresenta, biramusaba uburyo bwinshi. Usanga ubwo buryo turabubuze, bigaca vyanka ko dukora ibintu vyiza kandi twari dushoboye kubikora. Rero twosaba nimba ari nk'ibishoboka ko leta yo dushiriraho igisata kijejwe ivyo bintu, gukurikirana imigambi y'abantu bugwaruka. Bikunze hakaba nk'ahantu dushobora no kuyipresenta, umuntu kavuga uti je ndafite umugambi ndawutwaye, kandi uzi neza yuko umugambi wawe utazokwibwa. Hama kumbure leta ikadufata mu mugongo. Ndizeye yuko imbere ari heza tuba twoshobora gukora ibintu bizima n'ivyo abantu batokwibaza yuko twokora. Murakoze.